ya kuba muri band ni vyiza mugabo naho nyene kwikorera ku bwawe ni sawa. Yego Bon Belfreza nafise umuririmbyi nkurikirana wo muri Hillsong yitwa Fraser like a tooth. Rero ndakunda kumugumviriza gose niyo makugendera hafi ya hurimwa makukumenya kandi birushirije magutahura ushaka komba itara ko hari ikindi kintu nengo wakiriye. Rero naramukunze numva yo mbera source nyene no kwigirako. Afite ari abantu usanga umengo atanguye ashaka gukora nka naka tireka ndamwigane nkore bijya yakoze akora cyangwa ugasanga uriko urashaka ko kumusumba ngo reka ndamurenge mugabo igikuru novuga no gukora ku gatwe kiwawe wenyene. Rero finale wandika indirimbo yawe niyo presenta umva wayanditse muri iyo competition nari yanditse ava mugabo urumva je naratomboye kubera bavuze ati indirimbo sanga ndayifise sanga ndayifise. Rero nayanditse araheze igihe kinini ndayanditse nuko tari bwasohoke. Yaganawe TV. Tongeye kuramutsa abakunzi ba Yaganawe TV aho muherereye hose ndababwira bwakeye canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Ni MC Benita nko musanze bimenyereye yo nje hano mba ndabazana ibintu bishasha kandi vyiza cyane. Imbere kuri screen murabona neza ko dufise umutumire asa neza aberewe. Reka ndamuhikaze kugira ngo aturamukirize abakunzi ba Yaganawe TV yongere atwibwire uwariwe. Karibu cyane umutumire. Ndabaramukije abakunzi ba Yaganawe TV. Ku mazina yanje ni Belfreza. Ego. Wow. Nk'ibyo sinzi ngenda nanisubiyemo sinzi kana kubishobora. Ego bavuze Belfreza twumve nde n'umuntu ki? Bon bavuze Belfreza umve umuririmbyi. Ego umuririmbyi ariko arakora kandi yifuza kugera kure. Ni n'umunyeshuri je ndikunda rawo ari umunyeshuri gusa sindavyibye ntaco bitwibwirira. Belfreza n'umunyeshuri yiga muri university ariko imisi iri imbere arashobora kurangiza. Wow. Asikaye imisi mikeya. Felicitations. Ego uranabereye kandi. Urakoze. Ego. Hama numva mengo mfise ibintu abantu bo muri tuvugane muri commentaire muri atwaje kibanza twabasigaye kugira ngo tuze tuyagiramo byinshi amayide yanyu twayakeneye. Rero murabona neza ko dufise umutumire mwabyumvise neza ko ari n'umuririmbyi. Dufise ibibazo byinshi tumubaza kugira ngo ashobore swa twigisha ariko baratangura canke abamaze kugira mu muziki atubwire ingene abibona n'ingene avyumva muri we. Yes, Belfreza. Oui. Turashaka kumenya uyu munsi Belfreza yamenye ko afise impano yo kuririmba kuva ryari? Bon benshi barakunda kutubwira ngo natanguye kumenya ngo nkiririmba ngo muri Sunday school njya impane kumva yuko utangura kuja mu muziki. Byatanguye ryari byaje gute? Bon nuko nyine wabivuze twakuze dukunda kuririmba turabana mugabo nyene bijya n'uwo tuvuga ngo nisanze nyene ngo ndirimba. Rero narakunda kuririmba. Ndafise musaza wanje niwe narakunda kumugora gose ati nyigisha arabizi. Yego nyigisha kuririmba. Rero nkura ndabikunda nkuko numva nyene nta bindi bintu biri muri jewe. Numva shaka guhimbaza kugera kure biciye mu kuririmba. Yego ya birumvikana cyane. Rero nka Belfreza turifuza kumenya kandi niki cagushikanye mu muziki ni gute how waje mu muziki? Nkuko wavuze ko uri umuririmbyi sinibaza ko uri wa muririmbyi muri eglise gusa muri ni adoration na louange gusa bimeze gute? Haba hari indirimbo maze kuririmba canke se byo bya nivyo muri eglise gusa? Ya sanzwe ndi muri groupe y'umuririmbyi yitwa Yannick Yuta. Ego Yannick Yuta. Sanzwe ndi muri groupe yiwe ndaririmba
kenshi ndakora nko muri studio yego kora rero ikindi naco ndiko ndakora nanje kuri YouTube yiwanje yego muri no minsi niho nasohoye uyu munsi niho nasohoye indirimbo yitwa New Wine yego kuri YouTube yanje yego ni cover nakoze mugabo nibaze ko ndiko ndaza hari indirimbo mfise yiwanje iri muri studio ndiko ndakora vuba cyane nayo irajya kuri YouTube yego ya ndumva ngize amatsiko cyane amatsiko none ko utubwiye ko uri muri band cyangwa muri groupe ya Nicuta ukaba uri kuraririmba uja muri studio ni giki kiriko kiragutera kumva yuko kuba muri band gusa bitaguhagije wokora no ku giti ciwawe ya kuba muri band ni byiza mugabo naho nyene kwikorera ku bwawe no sawa yego bo nabaye navuga gute gucomoka kugira nanje nkore yego ku ruhande rw'uwanje mugani bisigura yuko navuyemo yego mugabo nanje nkore gere kure impano iri muri jewe nyene igaragara yego ati rero kwa Yannick ntabwo impano igaragara iragaragara uracande kila mwambye ati Yannick urukura twononera ngabo mureke bikore nambeshere yego ya urumva ko ari ibintu byiza cyane urakwiye no gushyigikirwa kugira ngo ntibibe byo kugaruka muri band gusa cyane ya none Fraser ya mbashungiza ikirundi kuko Fraser nibajyana ni ku mazina yanje kafite nitwa Gateka Kimana Bernice okay ayo niyo mazina abavyeyi banyise yego Bernice Fraser cyariva he bo Fraser nafise umuririmbyi nkurikirana wo muri Hillsong yitwa Fraser like a tooth rero ndakunda kumugumviriza gose niyo kava nakoze niwiwe ndagumanda ko narumva kari ibintu rero yarahinjiye mu maraso numva havuye mu izina Fraser ego wenke n'izina ry'iwawe n'igiwe wateranije yeah wow ni ibintu bimeze neza cyane urumva ko ofise umuntu wigirako ego hoho ni kubera ko umwigirako ofete bituma wumva yuko uwo mugira umuntu wiyegereje kuri wewe ndakunda Hillsong rero iyo bariko barahimbaza vraiment tushe yabo urumva igukoze ku mutima yego urumva nyene ko hari ikindi kintu mengo wakiriye rero naramukunze numva yombera source nyene no kwigirako yego ati rero mu Burundi wacu nta bantu ufise wo kwigirako ntibakugira donc nabo muba muri kumwe hafi na hafi ntubona yuko bigirako oya bariho mu Burundi bariho benshi bazi guhimbaza mugabo nyene kenshi hari umuntu akuzamwo ukumva vraiment uyu muntu n'uwanje yego ya biratahuritse cyane ndanifuza kumenya rero kandi Fraser canke Bernice biriko biraza uko bimenya biriko biraza none kuba sohoye ukuguru bavanga imwe nakarakura agasoro ukuguru abakakura neza usohoye ukuguru uvuye muri band nta ntambamye ubona zizoba bikuzanira intambamye yo kuba uri gukora muri band kwaca bikorana naho ubwawe kandi ukorera umuntu ari magwiti ciwe nyene muri imvyo basoro oya nta ntambamye mbona oya ahubwo ndushiriza kuronka ubundi bwenge bwo gukora ego uyu munsi watubwiye ko ariho washize ku mugaragaro indirimbo wakoreye cover ndifuza kumenya kubera ko utatanguriye ku ndirimbo yiwawe bwite impamvu natanguriye ku ndirimbo yiwanje mfite ndi mushasha kuri YouTube ndi mushasha natanguye nkore buke shireka worship hama mu nyuma ngende gushiraka indirimbo yiwanje kandi nayo ni vuba cyane irikira kogwa ego ndifuza rero kandi kumenya dufite ibibazo byinshi tuza kubaza tuganirize kugira ngo natwe ko turi inyuma canke abari inyuma yanje bashobora kuvuga ati bon ndumvise intahe ya Fraser nanje ashaka kumfasha turifuza kumenya rero uko witeguye gukora kuko urumva yuko n'inyuma hazoba hari ibindi bikorwa uriko ukora iki kugira ngo uzoje ku rugero
wowe aho ushaka kuko ndibaza yuko neza aho ushaka kugira ntaho uragera Mm. ntugitangura Yego. uriko bibona Ah, mu minsi iza aho nibona ni Mm. kure cyane. ni kure cyane Yego. Saha hafi. canke n'ibisi Saha hafi aho nibona kure gose. yego Niyo mpamvu nimba natanguye Mm, ntibisigura yuko nahejeje. yego Ahubwo niyo ntango yo kubandanya. yego Ni sinca nijejera ngo mfate ngurumva Mm. ko urumva ngo ndakaze oya yego. nakuri sinkaze. iyo nani irakunda kugira abaririmbyi benshi Ngurumva ngo tanguye akabona indirimbo yaduze Eh, ahandi ngo handashushe ngo ndarenze. Ego. Oya sindenze. Ahubwo Kristo muri jewe ni wakaze. wow neza cyane Eh, yesu uripfuza rero gukora iki kizo gutandukanya n'abaririmbyi bo ngaha mu Burundi ni iki wumva muri wewe donc abaririmbyi bose afise ko akora mm, ni iki kire wozo utubwiye uyu munsi kizo gutandukanya n'abaririmbyi bo mu Burundi canke se n'undi muririmbyi aha harasanzwe kurashobora kuba ufise nk'uyu wavuze wigirako mm, ugatsika nige ndamusumvye mm. kuko umuntu wese agira principe ziwiwe ya ni iki Ico ndiko ndakora navuze ko ari kubandanya. kizo gutandukanya n'abandi Rero ikintu kizontandukanya n'abandi nuko afite hariho abantu usanga umengo atanguye ashaka gukora nka naka tireka ndamwigane nkore bijya yakoze akora cyangwa ugasanga uriko urashaka ko kumusumba ngo reka ndamurenge. ego Mugabo igikuru novuga no gukora ku gatwe kiwawe wenyene bien sûr ibikuva muri wewe kandi nibituma ushika kure. Apana yuko uvuga ngo ishaka kuruta naka ngo ushaka ngo gusumba naka ngo ndamurenge. Oya mugabo icambere cyonyine ni gusenga Imana ikagufasha. urumva uzogira handi wifuza nawe Eh, ko ufise wo wigira ko nivyo nakubwiye mm, ntiwifuza yuko nawe hari wundi muntu azavuga ati ndashaka kumera nka Biafez eh, ya nico rero yimvuze yanda ndashaka kwitandukanya ko n'abandi baririmbyi nawe bazovuge nti ndashaka kumera nka Biafez kile kintu Biafez akora ndagikunda ko ngene yambara like ndakunda style aririmbamwo ndakunda ngene asokoza ibintu nk'ivyo nyene ya ndashaka gukora rock navuga rock music ego kandi nkitandukanya n'abandi. ego Ego nkakora n'inguvu zose n'ishaka nkabishiramo umwete mu gihe natanguye carrière solo ego nkabishiramo umwete nkakora. Apana yuko ndabigarukiriza ngaha neza mugabo shiremo inguvu. courage Merci. ya Ego. reka tubandanye cyane rero twibwirira mu gihe ariho gitangura challenge Mm, byagenze gute kuko waragiye muri studio nubwo ari cover mm. ntiwagowe no gufunda indirimbo mugabo waragowe no gufata donc challenge kugira utangure bimeze gute ni iki cyakugoye eske muri carrière yawe winjiyemwo ubona ari iki kizoe kubera intambano Ikintu cyangoye hajya ni giki bisigaye kitakugoye rero nukuri yego ngo nta kintu takimwe cyangoye ngo nta na kimwe cyangoye nukuri. Yego ya none Biafez oui nimba atari banga turifuza kumenya aho bari umuntu ariko bon abiri inyuma biri nyuma gute ariko aragufasha mu kunshigikira. ego muri carrière yawe bo bariho banshigikira nkuko nawe wanshigikiye. ni benshi bakunda kuvuga ngo mu manager hari igihe usanga swat ubwira ugenda ku mugenzi wawe ati jewe burya hari akandi ko ndakora nshaka unterere bimeze uku nyine uri gukora mu bwahe buryo bon nibaza ko iyo utanguye urarondera abantu basi baguha amastrategie y'ukuntu wakora y'ukuntu wabigenza. Navuga yuko kenshi muri iyi carrière natanguye ndakunda kubaza ujya muri mvyi ya Nikeyuta. Ndamubaza ampe amayide y'ukuntu nokora y'ukuntu byogenda kugira ngire kure. umva ko ubwenge uregera abakurambi bamaze gutangira imbere ya ni ibintu byiza cyane. Niyihe migambi wowe tubwira uriko urategura imbere yawe? Imigambi ni myinshi n'ukuri. Tubwire nk'itatu iri imbere kujanye no kuri ni carrière yawe utanguye uyu munsi.
ayaya donc nta wewe no kuririmba gusa haleluya me biraheze nta migambo ufise no oyayi Eh, na- bon burya na carrière solo irakeneye ibintu quelque part si ukuvuga ngo urumva ngo reka ngo ndirimbe gusa oya harimo harakeneyemo amafaranga birakenewe kuja muri studio ugakora amafaranga Yego. birakenewe kugira iki Yego. rero mu gihe utari uraho nyene utari kurakora bica bikugora yes ndakeneye rero nanje gukora nk'ibintu byinjiza kugira ngo bize gushigikira yes iyi mpano iri muri jewe kugira vyorohe yego yego yes turi ku musozo w'ikiganiro turi kumwe na Berfeza turifuza kumubaza ikindi kibazo ndashaka kumenya rero canke se uriko uradukurikirana nicaho ikintu canke se urumva yuko hari ikintu umuziki uzohindura mu buzima bwawe cyane nk'igiki icyo uzohindura mu buzima bwanje nuko icyambere iyo utanguye kuririmba izi gospel biragufasha yego mu mpemu mu mubiri hose yego biragufasha uragera ku yindi ntambwe hari amajambo wunguka hari ubundi bumenyi wunguka biciye mu guhimbaza yego iyo usoma ijambo ry'Imana iyo usenga hari andi marevelation uronka yego rero nibaza yuko biciye mu guhimbaza yego hari ubundi bumenyi bwinshi umuntu aronka neza cane yeah. urakoze cyane bon ndifuza kandi kumenya rero kuko watubwiye ngo umunyeshuri ugomba uheze Jean ushobora kuba mino bijumbura iragutse rimwe ibintu byinshi ugasanga uri nka babandi usanga Jean reka ndeka kuja kure nta ntambamyi ubona zihari kuba uri umunyeshuri zoza kugira ngo zikubuze kuba uririmba canke kuba wogera aho ushaka kugera canke mu buzima busanzwe nta ntambamyi ubibonamo nta ntambamyi n'imwe ndabibonamo nta n'abantu baguca intege ati bino bintu ugiyemwo bintu nk'ivyo muri ufite iyo utanguye ikintu burya ntabura abantu bavuga ati ibi ntabyo uzoshobora neza cane haba hariho abantu bavuga ati ntabyo uzoshobora n'abandi baguha kuhaje yego mugabo ikintu igihe cyose watanguye kora neza cane kora utumvirije naka utumvirije abantu mugabo kora ku gatuki wawe yego rero nta ntambamyi mbona ikindi nacyo kiryoshe nuko mejeje yego ya biraryoshe cyane kuko intambamyi kenshi ishuri rirakunda kuba intambamyi yego ariko nyene ntabwo byo byotuma uhagarika carrière yiwawe yeah. ya watubwiye neza yuko inyuma y'indirimbo hari indi ndirimbo twiterege cover yindi canke indirimbo yiwawe oya ni indirimbo yiwanje Fondey indirimbo yiwanje niyandikiye yego nzashira ku mugaragaro wayanditse ryari nayanditse naguciriyemwo nari muri competition wow nari muri competition kuri eglise yacu hari center hama rero finale wandika indirimbo yawe neza niwe presenta umva wayanditse muri iyo competition nari nayanditse ava nari narayanditse ava mugabo urumva nje naratomboye kubera bavuze ati indirimbo sanga ndayifise sanga ndayifise rero nayanditse araheze igihe kinini ndayanditse nuko tari bwasohoke none iyo competition wararenganye canke nararenganye wow kirushirijeho ndaronka igikombe wow ndaronka igikombe banyita ngo hori ambassador wow yego banyita hori ambassador kubera natsinze neza cyane numva no gukezana jewe ko uva kari ibintu biteye ishema ni ibintu byiza cyane mu gihe ugiye mwigana ugasanga ubaye wa mbere ya biraryoshe nk'umuririmbyi rero nifuza ko swat turimbiriye kuri ako kakava kawe canke kuri iyo ndirimbo nshasha kugira ngo twumve ko akari inyuma gahinda ya ndabwirire kuri iyo yiwanje nizo nari nshaka naye kuvugiramwe yego makugendera hafi ya hurimwa makukumenya kandi birushirije magutahura ubushaka komba
itara ryanje ryame ryaka makumenya ukuntu nganiriza umpumura amaso maze ni wese ubwiza bwawe bugume kuri je uwo nico ngomba nyakira uko ndi kose umpingabire yawe mukiza ngeze ngaho. Wow, ndaryohewe cyane. Bana yanje urazi kuririmba felicitation. Urakoze gose. Iyi ndirimbo numva ari sengesho nari namatangwe no guhumiriza amaso kugira dusenge. Yo. Urabizi vraiment ndakwankuraje cyane. Merci beaucoup. Neza cyane. Yego. Tuko turangiza ikiganiro rero Berfez. Ndashaka ubwire babandi bataratangura. Nyine batarabona naho byo bohera kugira ngo baje naho wewe umaze kugera. Umva babwira iki? Umuntu icambere abikunda kandi ayumva ariyo mpano yiwe. Numva no gutera intege. Yego. Numva no gutera intege. Hari abantu benshi baza kubwira ati ntabyo woshobora biragoye nabarya bashitse kure byarabagoye mugabo burya bajya bose bashitse kure batanguriye hasi. Yego. Batanguriye hasi babishitse ko ariko bahereye hasi. Rero numva notera intege umuntu wese yumva ariyo mpano yiwe. Itangura gukora buke buke burya imbere ni heza gose. Yego. Intango yamugoye n'ivyo mugabo iherezo urashika kuri cya kindi wari wifuza mu gihe wahaye akaryo impano iri muri wewe ukayikorera. Ukanabisengera. Yego. Ya. Yes, numva no gushimira cyane Berfez. Merci nawe. Yego ndagushimiye ko watwitavye kitabakamo kugira ngo dushobore kuba twoganira tukaganiriza n'abandi kuko amajambo tubwira nk'abatwumviriza badukurikirana kuri televiziyo yacu arashobora kubaka bamwe bamwe. Numva rero no gushimira. Merci. Yego ndaguha n'ikazi kandi ubugira kandi. Murakoze namwe kunyakira. Yego. Zogaruka. Yego karibu cyane. Ya mumva ko nafise n'ikindi gikorwa. Mu kurangiza rero ndashaka utubwira ama platform yawe uri kurakoresha. Ndiko nakoresha YouTube. YouTube ni Berfez na Facebook. Yego. Berfez, TikTok, Instagram. Hose ni Berfez. Hose ni Berfez. Wow, ni ibintu byoroshye cyane. Yego. Ni kuja muri barre de recherche ukandika Berfez utera wamubonye. Yeah. Ndagushimiye cyane rero nongera nshimira n'abari ko badukurikirana kuri televiziyo yacu yaga nawe. Ndababwira ati wakoze kuba wafashe katebe ukahera ku ntango kumviza kino kiganiro ko ndazi hariho byinshi wahatahuriye hariho byinshi wahigiye ko ibiganiro byinshi tuca kumenyesha kure yacu nivyigisha kandi muraze muri bwa bumwe ni gukora partage kugira ngo dushobore kugeza kure ibiganiro bya televiziyo yacu ariyo yanyu. Yes, ndabashimiye cyane rero muri rusangi yari MC Benita nari kumwe na Berfez naho butaha ciao ciao. Mutima ubwenge ni wo